nine mana ariyo hama ndi mutama w'abasore babiri yego nuvuga gute numenyesha amakuru ndi umurimyi ndi n'umwungere umworozi nako murantunga hanyuma hampande yaho nkaba ndi n'umushakashatsi mujanye n'ivyingo n'imiryango canke n'ibijanye n'urukundo ubajene cyane cyane bitegurira kubaka nuko ikijyano tubashimire bakiriho hari ingo nyinshi gushika kuri no saha ushobora gusanga umugore cyangwa umugabo babanye imyaka myinshi ariko atarumwe arigira ashimira uwundi ndibaza ibyo turaza kubishikako ariko kuri no saha novuga turi kumwe na Renine Mara ariko araza kudushakagurira bimwe bigiye bigize ingo n'ibyubasi ingo tubyituko nubwo tutabizi cyane turaza kubimenya mu kanya ariko mu gutangura neza na neza iyo umvise itango tubashimire bakiriho uri kubwira iki tubashimire bakiriho muri jemba numva yuko ari byiza ko donc umuntu agihari utabukwiye kurindira yuko ngugenda gushira kwa mashugwe kumva cyangwa ngo rende kujya gutanga amafaranga mu magroupe ngo kumuhambisha ariko umuntu agihari no kuvuga ko ico aba yakoze cyose ko aba yakoze cyose ari cyiza cyangwa ari kibi ubukwiye gushima kuko ni Bibiliya itubwira ngo twame dushima muri byose okay tudurireho mbega urugo niki urugo ni ihuriro ry'abantu babiri Imana iba yashizeho badasangiye ibitsina nasuramwe badasangiye ibitsina kugira ngo bashinge imiryango bashinge umuryango uzovyara abazoshinga indi miryango kugira ngo Imana ibandanye igikorwa cyacu cyo kurema urashobora kutubwira ukiraho mbega intambamyi z'urugo hanini zigirwa niki aho ufise mu bizobere bagitera intambamyi z'urugo ni nyinshi uno munsi izuno munsi ni za kera sisho kimwe dusigurire ndibuka ko ugiye kuraba nk'ibitabo byanditswe n'umuntu bita Socrate ko niwe novuga yatanguje zino nyigisho ngo n'imiryango no kuvuga yuko ibibazo byari bihari kiriya gihe na cyane cyane mu bihugu bitandukanye bivanye nk'ubunya nk'ibibazo biri mu Bugiriki sivyo usanga biri mu Burundi sivyo usanga biri mu Rwanda sivyo usanga biri muri Tanzania kubera ko akenshi izo ntambamyi cyangwa izo ngorane zikunda kuboneka mu ngo ziboneka bivanye n'imico y'igihugu n'ikindi cyangwa n'akarere n'akandi no kuvuga ko nko ngaho iwacu mu Burundi dufashe ngaho iwacu mu Burundi tuvuga iwacu mu Burundi kubera ariho tuko tuvuga ikirundi nyene twavuga yuko akenshi ikibazo gikunda kuhaba ari naco benshi barashaka bahuriyeko ni ikintu bita ukubaha no kudakundana byanditse muri Bibiliya mu Banyefeso igice cya 5 ugiye ugasoma neza abantu benshi bari bagiye inshingano zabo umugore ntacibuka inshingano ziwe umugabo ntacibuka inshingano ziwe no kuvuga ko umugabo ahamagarirwa gukunda umugore wiwe umugore bagahamagarirwa kubaha no kugamburukira umugabo wiwe rero no kuvuga ko benshi ibi inyabiza gutegwa n'ikintu bita ikinyoma hampande yaho ico kinyoma gigaca kivyara ikintu bita manque de confiance gutakaza ubwizigigwa ibi rero no kuvuga ngo iki kinyoma ni mu gihe rero uza gusanga abantu kenshi bahishanya utuntu ugasanga ibintu byishanye n'amafaranga mwarahisha mugenzi we utuntu two kunyegezanya utuntu turiya canke yakora ikosa ugasanga harabuze ikintu bita gusaba imbabazi no gutanga imbabazi uburonti vyihuta rero ibi navyo bica bituma habaho ukutizigirana mu rugo ukuro kutizigirana mu rugo niko guca kuzana bya bintu byo gucana inyuma ugasanga rero kumbure umuntu ntumwizigiye ntukimukunda muri ko kutamukunda kumva wo bandira ko kubera ko akumbure wewe muhava muvana abantu bavuga byinshi benshi rugo ugasanga barako bandira ko ngo abantu ngo iki ari naho akomoka bigenda twumva ngo umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo cyangwa ugasanga abantu bagiye batandukana bivanye nuko usanga nyine ubwo bwizi bwatari kirengo mugasanga afashe icyumba ciwe cyangwa mugasanga kwa kindaro hariya cyangwa nukuvuga ngo harimo utuntu twinshi tuvuze ngo tuzibire ngahanya amasaha 5 yohera ama divorce uno munsi ava kuri ivyo ndiko ndakubwira bijanye nuko abantu benshi batakimenya inshingano zabo nukuvuga yuko harabayeho ikinyoma cyaratse ndaro cyane gose mu ngo uno munsi harabayeho cyane ukutizigirana harabayeho cyane ikintu bita itama rifatiye na cyane cyane ku mafaranga n'itama rifatiye na cyane cyane ku gitsina zo gusanga uno munsi hari abantu benshi ugasanga n'umugore mugabo ugasanga umugore nta ari ukuntu atemera cyane umugabo wiwe bivanye nuko kumbure abana kumenga uburyo se kirenga agacabana n'umugabo kumura muhenda akamuhendesha amafaranga cyangwa akamuhendesha ibindi ugasanga bitumye atakaza ubuntu abagabo ugasanga itama yo gushurashura byarabafashe ugasanga utwabonye twose amira mate utundabonye akamira mate ugasanga ro bwa buntu bwo kugira ngo ashobore gupowesha ariko n'umugore umwe biragorana ariko ibi kandi birategwa na cyane cyane n'ingeso umuntu aba yarabayemo akiri mu jeune iyi buryo aba yabayeho ari mu jeune nk'ubu ugiye kuraba nk'aba akenshi abasore ba kino gihe
n'abagabo hari habo bishikira baraboshwe n'ikintu bita ukwisambanya kwikinisha hanyuma no kuvuga yaba abahungu yaba n'abakobwa ibintu birababoshe ibintu rero bamaze gushika mu ngo birabagora cyane gose kuko uza gusanga hariho ubudasa cyane iyo umaze kubaka kubera ko hariho hari umugabo yanditse sinamwibuka amazina neza yose mugabo yaranditse avuga yuko iyo umuhungu akuze yikinisha bikaba bibereye yuko agenda kubakana n'umugore kubera ko uwo mugabo agiye kumutesha umwanya kuko ikintu cyambere kiza gukurikira ashobora kutavyara bwa mbere arashobora mbere wanashaka no kuba ari naco gikuba bakunze kugaruka kwa bashakashatsi kuba no mu gitanda adashobora kurangura amabanga yabubatse kubera ko aca afatwa n'ico bita ejaculation précoce uza gusanga rero no kuvuga ngo amabanga yabubatse ntaba akiyashoboye muri uwo mwanya ikintu gihari rero nuko abakwiriye gufata umwanya ukwiriye akabivamo kuko tuvuze ngo tugaruke ku ngaruka mbi yavyo ni birebire mugabo mu bintu byihuta no kubwa mbere bwo ndiko ndavuga ibi byuko ashobora kononekara ubwa mbere akoresha concentration nini n'umuntu wanashaka nk'iyo ariko arabikora hagize umuntu amukanga acara bakandi ashobora no gupfiramwo hanyuma no kuvuga kubera ko iyi mitsi yo ngaha imitsi soza bwenge ibirike ikora cyane kandi rero benshi babikora baba no kuvyimba urumva imitsi iba yavyimba naco gituma mbere wanashaka kimwe mu bintu bikwereka abo babikora usanga kenshi bararanze imitsi kwasanga iminkanya barakabiranye mu maso naho mengo barashaje kandi bafite imyaka mikenya ikindi nuko rero hariho udutsi two kugitsina bagenda bonona yaba abahungu yaba n'abakobwa kubera ko ugiye kuraba insiguro y'ikindi ko nakubwira cha cha masturbation no kuvuga ngo harimo guprovoka orgasme cyangwa guprovoka plaisir sexuel ukoresheje habayeho contact y'ukuboko y'ikiganza no kuvuga rero yuko ibiba bariko barakora biri mu bintu bishobora gufata kuregira inguvu mu buryo butabereye no kuvuga ko inguvu zikora akoresheje ukuboko biragoye ko izo nguvu zishobora kumera nk'izo yiregereye mu gihe ahuye n'umukobwa mu gihe nyabona ari mu mabanga yabubatse ibiro no kuvuga iki bisobanura ko amaze gushika muri aya mabanga ibiza kumugora ubwa mbere mu mutwe abona ko umengo ari muri bya binini byo yibuka nico gituma uza gusanga mu bibazo bikunda kuzamwo harimo n'ibibazo psychique ibibazo byo mu mutwe kubera ko wewe akoresha umutwe cyane gusumba mwiki gihe rero arashobora kuba afise umugore mu gitanda mugabo gasanga wa mugore wiwe aramutana mu gitanda agiye kubikora muri douche aya makana mana yakiriye kenshi mugabo no kuvuga ko igituma ivyo biba nuko wewe aba yaramaze kononekara mu mutwe muri kukononekara mu mutwe rero ashobora no kuba karabikora mugabo rero ugasanga uri mu mutwe si wa wundi ari mu gitanda ugasanga afise umugore umwe mu mutwe uwundi nawe ari mu gitanda wo mu gitanda ni nka sume ni nka kujya uri kurandika ufata ikintu kandikira ko gucya tana carbone irimo mugabo kabufise mu mutwe uwundi muntu ibintu urumva ko adashobora kuronka amahoro mu bene mu kubavura bavurira hajya bavurira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ndavuga abajya bahora bitakira ngo nabasazi hanyuma no kuvuga ko ikindi naco bigenda byonona nuko umuntu ashobora kugira umutwe akamara amene ku mutwe kubera ya mitsi akoresha cyane ikindi naco nuko rero mbere wanashaka navuzemo yuko ashobora no kutabyara kubera ko kugira ngo umuntu abyare ubwa mbere atuza kuba afise intanga zikwiriye hanyuma zikagira kandi n'umuvuduko ukwiriye rero nazo mu ico gihe ivyo byo kwisambanya birafise uburyo bigenda biragabanya umuvuduko w'izo ntanga kandi bikagenda binazigabanya kuko hari ababikora gushika naho basohora ipepo hariho n'ababikora bigashika ku rwego basohora amaraso ibi rero no kuvuga ngo amaze gushika kuri urwo rugero abasa n'uwamaze gupfa ntabakwiye kuza konora kuza kwiyamenyo abatwenzi ngo agiye kuzana umukobwa w'abandi aho ni ku bahungu ku bakobwa naho nabo nyene iyo mitsi bafite udutsi tugenda turacikagurika ku gitsina no kuvuga ko kuri iki gihimba rero cirondo sinzi ko kibaye cirondo kako naco kiba kimaze hariho ukuntu twadutse tumaze gucikagurika adasubira kugira ubushake abayumva adashaka ku umugabo nibaba ko uzusanga nyene barashishwe burya nabo bose uza wumva ijya nino bariko baragenda bagira ama divorce basubira kuko umukobwa yisambanije nyakwisambanya ashobora kuragama mu rugo ntibikunda ntashobora kubaka ngo bikunde kuko hari abo bageze no kuri etape yo gukoresha ama machine bacomeka mu muyaga nkuba
ubu ni delestage sinzi ngira ntibiborohera ariko rero nukuvuga ko bageze kuri urwo rwego ntabakwiye kwemera umusore agiye kumuresha ngo amushyire mu rugo abakwiye ubuzima bwiwe aba yahisemo barubona kuvuga ngo umukobwa cyangwa umuhungu yisambanye babikwiriye yuko agumirira muri ivyo onya naje ko amenyo batwenze waze konona umuntu w'abandi ngo bagiye kubana hanyuma no kuvuga yuko bobo tudusi ico ngarukako ahantu honyene bishoboka yuko ngo bashaka kutuvura ni mu gihugu cy'Ubushinwa ahandi hose nukuvuga ngo ntibikunda naho ubiheba ntidusubira ngo duheze ngo dusubirane nivyo hari udutorana buke ngo ntusubira gusubira kuba wa wundi ikindi ko bankura nibage nuko ashobora no kugira igihimba ciwe kirashobora no guhindukira bivanye n'ukuntu akora kuko akoresha akenshi ikiganza cyo kubamfu igitsina ciwe naco kiraheza kigahengama kikaraba iburyo nukuvuga kira muri sens contraire nigeza ngo kibe kigitumbere nkambere ngo usanga cyarataye inzira cimere gutya anye ugasanga rero no mu gihe hageze mu mabanga bicaye mugora kuko mu gihe ariko arakora ayo mabanga ico gitsina kimeze nk'igihenga numva nivyo bica biza bigakwega bimwe byo kurangiza ningoga hanyuma no kuba abakobwa nandiko ndavuga igihimba cyabo kiraza kikamera kujya kwigikamvugwa sinzi ko abantu bamaze kuja muri sosoma baraza kubibona iyo umuntu yafashe igikamvugwa kiya cy'umusigade hanyuma kikaja kuzuba kikuma iyo niko rero abashakashatsi bagereranya ico gihimba ni uwo muntu aba yarisambanije niko kiba kimeze cyo uwo muntu yaba yarisambanije muri antunga mbega aha mu Burundi abagabo babarikinishije bobo nta bitaro bihari byo bavura nta hamwe boja kwivurira bakivuza bagakira ikintu bashobora kubafasha naha mu ibi aha bavura baba bafite ibibazo byo mu mutwe navuze babasazi kwa Rojanti ibi bavuga ko arabasazi kwa Rojanti tuzi cyangwa kubera ibibazo bikuru biza ni mu mutwe ni mu mutwe arashaka guturura wanashaka ashaka no guturura kubera ko mu bintu bibafata harimo depression arashaka no kugira AVC kubera ivyo nyene byo kwizama ko bakora ikinguvu nyinshi mu ntuze mu kubikora ngaha mu mutwe hanyuma rero abandi harabuza usanga ku mbuga ngo miti ngo yongera ngo barantunga jewe zikigabo benshi baba bariko barirondera amafaranga ndakubwiza ukuri kubera ko ikintu cya mbere gifasha umuntu kugira ngo akire ingwara ni mu mutwe wiwiwe nico gitona kuye ko kenshi bifatira mu mutwe nabijya bavuga ngo imiti yo kutarangiza n'ingoga ngo ibiki byose umuti wa mbere uri ngaha mu mutwe kumurengirana hari bo bavuru uwo mutwe ugasubira ku murongo jewe ivyo navyo nzi mugabo nkurikije ivyo nasomye nkakurikiza ivyo nzi akenshi kuvugwa ko umuntu yamaze gufatwa n'ivyo ni mu mutwe niho ko umuntu yafashwe n'abadayimoni umva agiye kwa Rojanti bakaguha bijya binini by'abasazi acasubira kuba wa muntu wakira kwa Rojanti ntibavuze ibinini byonyene bafite technique nyinshi hariho nabumviriza abantu waragize ikibazo akaguha ama conseil hariho ni byinshi bakoresha byinshi simakarega ngo ibinini cyangwa ijinge nuko tubandanya rero izi ngorero zisambuka bivuye ku bagabo benshi kubera kenshi turaho nyine abagabo baheza ningo bukumva ngo umugore arataye urugo kubera ico kintu cyangwa ugasanga ngo umugabo ngo yidogera umugore ngo ntajya mwitaho ibyo nabyo biva kuki no kuvuga ko akenshi iyo umugabo n'umugore batabanye neza murantunga ikintu gihari gikuru havugwa amajambo menshi usanga umugore avuga amajambo menshi umugabo akavuga amajambo menshi ubwo birumvikana ko kenshi iyo umuntu ashavuye ikintu cya mbere kimurangana amajambo ni ibintu wanashaka bishobora gutuma ivyo bihe byo kuba bavanye bishobora guteba ko bashobora gusubirana kubera ko urumva wewe umugabo yavanye n'umugore aciye aza akabwira ati amisi je urumva yagenze kunuku ugaca wumva umengo nawe wocu utera mu iturufu rero hari abaca baguhenda bakakubwira ibi haranda kubwira peut-être ko mushaka kuba mwana banye hariho ukuntu batana bikunze ugasanga ro nk'umuntu uca nkuriya aciye acumika mu iturufu kugira ngo ubandanye uba stressé ivyo birakunda kugira n'abagabo kenshi na kenshi bakunda kurondera abagore babandi bantu kuvuga ngo iyo bagize akabazo numvise ngo basigaye bitangwa n'ababesto iyo agize akabazo abwira wa mubesto wiwe wa mubesto nawe rero aca bandanya acucuma kashi rero nabo babesto baca bigira bagenzi b'abagabo babo urumva no kuvuga ko akabazo kabaye rero aca mubwira aca mbwira ati kijyambwa urabona mu bisanzwe iki niki gusa ikintu gyo kimbabaza ni kimwe rero iyo basubiranye umugabo n'umugore bya bindi byose bababwira barabibwirana ati naka yagize uku yambwiye narakambwiye hagize rero kenshi abantu iyo baba bagiye bavanye iyo basubiranye kenshi ikibazo kiza kugaruka hehe kuri babandi baza baraboshe usanga abagenzi bafise kenshi ari bashasha babandi atakirenga barimo atari kirenga
tubandanyiriza aho nyine mbega ku bagabo ni nakahe kantu wobibira canke nuwuhe muco wobaha kugira ngo bashobore gutahukirwa ingene bukuba ku rugo nimba barikinishije kubera turibuka bihe byaheze kera bakivuga ka kanyamerika wa mugani wa sat bari hano nakahe kabanga wobibira we nk'uwabigizemo uburambe mu kubyiga ukuvuga ko umugabo iyo byamushikiye akiri umusore akaba mu bintu akigega ntabihagarika ngo bayi umugabo tika nakubwiye yuko mfite amaka menshi y'abantu banyituye bambwira bati je umugabo wanje amufatiye muri douche ariko arisambanya urumva mugabo rumenye yuko ukumaramara agira hako umugore gufata uri kurisambanya utuma gufata uri kwasamana n'undi muntu ngiye nubwo aramabimatse ariko no kuvuga ngo ikintu gihari no umuti wa mbere wo kumenya yuko ibi bintu bishobora guhagarara no kumenya ko ari ingeso canke ari ikintu kimaze kugufata bigoye kugira ngo ushobore kukivako ico gukora rero bwa mbere ni mu mutwe namahitamo ukamenya zangaruka twariko turavuga zavyo izi ngaruka rero no kuvuga ngo ico ukora rero ugira amahitamo mbega ndahitamo kubandanya meruku hanyuma izi ngaruka zize zimbeko mbega ndahitamo kubihagarika hanyuma no ushobora kuba ku rugo wisambanya ntibikunda abagabo rero no kuvuga kuri urwo ruhande barakwiye kumenya yuko bonyene bateza gufata ingingo nk'abantu b'abagabo nyene agafata ingingo kubihagarika uwo n'umugabo n'abagore ariko kuko nyene kuko abagore bo bose ropure kandi barabikora cyane iyo rero bamaze kuba bafashwe n'ivyo woye wewe no mu mabanga yabubatse mu gihe ari mu mabanga yabubatse arashobora kugikora kandi bakorana mu barangura n'amabanga yabubatse atari kuvuga akaba ari kumwe n'umugabo batari kumwe gute gute siko bitahura gute no bashakashatsi ngene bo bandika baravuga yuko umugore arashobora kwisambanya kandi ariko ararangurirwa n'amabanga yabubatse n'umugabo wiwe bisobanura ngo rero abagabo akenshi ivyo nabana babwira uko haba handi uko bavyandika bavuga yuko muri ico gihe kugira ngo ubimenye ariko nuko hari abo bashobora kubigira mugo gasanga kumbere nikamenyere yavyumvisa ahandi mwa magroup ya WhatsApp bajamwo akabigira atazi ko ari karisambanya birashoboka mugabo si vyiza ugaca usanga rero nk'ubu afashe wewe bariko barakora amabanga yabubatse akoresha iki igihimba kirondoka mugabo wa mukenyezi nawe agaca afata akajana urutoke rwiwe akaba wewe akagenda agafasha cyagimba kirondoka ciwe canke c'umugabo yiwe kuri wenyine amisi ngora twenga nuko tuje ku ngo rero urugo rumeze neza rurangwa n'iki urugo rurangwa neza rurangwa n'umunezero rumeze neza rurangwa n'umunezero no kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga yuko urugo rwubakitse neza arakajuru gato ako kajuru gato rero kumbure benshi ntibagatahura ni ikintu kikoreka mu mabanga yabubatse ku buryo iyo ayo mabanga yabubatse yagenze neza murimuka mukava mu isi mukaja mu yindi monde no kuvuga ngo umukenyeza kaburi yari tubashimire bakiriho ugasanga umugore yashimiye umugabo wiwe atabizi ko yamushimiye hari ijambo gitwa merci rimuva mu kanwa ubwo nyene wenyene atabizi ko yabivuze no kuvuga ro kandi n'umugabo nawene ubwiwe arumva yuko ari mu yindi si kubera ko abagabo benshi mu bisanzwe iyo bariko bararangura amabanga yabubatse hariho akantu kenshi badakunda kumenya mu bisanzwe nuko umugabo ntanezerwa ngo nuko ari kararangura amabanga yabubatse ariko anezerwa nuko abonye bari kararangurira amabanga yabubatse anezerewe kuko uko agenda aranezerwa biboneka mu maso biraboneka mu maso nico gituma biba ari byiza yuko bakora amabanga yabubatse amuraba kandi anamuganiriza muri byo rero muri uko kumuganiriza mbosi abarundi babitanguye byahereye kuri hari umwami bita Hasuerus niwe muri Bibiliya mu gitabo cya Esiteri biranditsemo Esiteri niwe yibebeje yari umugore agira kabiri w'uwo mwami kubera ko yarasubiriwe wita Vashiti yari bebeje imbere umwami iti mbarira shahu ico wewe ushaka cyose ndakiguha we vuga ntugire ubwoba ati nubwo kibi gice cy'igihugu ndakiguha kandi igihugu nikibari kwiwe nawe urabizi kibari cyabene igihugu rero no kuvuga yuko ni byiza ko amuganiriza akamugabira bibaye ngombwa akamugabira n'igisagara cya Bujumbura n'abatari mere de la ville hanyuma bibaye ngombwa akagisubiza okay ntacyo bitwaye mugabo amuganirize tu mwanya ntacyo bitwaye vuze kuganiriza abantu bako ratahura neza gerageza kubata oya bibwirwa benshi bikumva bene byo amisi aho burya abene byo baravyumva udashaka cyane muvuge bakugarira nawe oya turi kwigisha abantu nizere yuko bitozana ingaruka mbi zirenze gusa dukeregeze gutahuza abantu tunabumvisha ibyo ukura babwiye ntacyo baraza kuvyumva rero no kuvuga ko mu ico gihe iyo rero umukenyezi yanezerewe agashika umugabo akamushikira ahashaka iyo mvuze
gushikira ahashaka hari abaca bumva kumengo ndamutumye kugenda kurondera ico bita kwimba ubutare ika ariko aragenda kwimba ubutare siho kubera ubutare bwa banya babo bwibera hejuru no kuvuga rero ikintu kiba gihari iyo rero iyo byakozwe neza nkuko byagombye kumera bikenewe gukorwa nyine araheza akava muri yasi nakubwira rero yasi ayivuyemwo ahita yisinzirira ikosa rero bakunze gukora abana bagabo nuko batamenya yuko iyo byakugendeye nabi nk'ubu warushe canke wigwariye cyangwa ufite izindi stress ro bigaca bituma rero usanga ubikoze ukutariko bene iki gihe wewe nyine ingaruka ziba kuri wewe harabumva ngo urumva ngo asigara akanga urumva ngo asigara iki ro mwico gihe mugabo ni wowe ubwa mbere banza gukoma kubera ko we muri wewe haca banza kuza akantu ko kumaramara ukumva umenga uragowe simbega ibintu ngize nibi bikuzamwo benshi rero baca baha umugongo abo bakenyezi ariko rero iyo byagenze neza wa mugabo umunezero wibuza kuza ryari iyo abonye ko ingene igikorwa cyo kiragenda iyo akiranguye neza rero acamva wow ndi umuntu w'umugabo iyi niko bimeze n'umukenyezi nawe mu bisanzwe nabo nico gituma bita ba ina rugo no kuvuga ina ni mwene ikintu ni sinzi ko ari ngo ni adjective possessive ni kuvuga ko mwene ikintu rero no kuvuga urugo byo bisanzwe n'ugo mugore iyo ashatse ko ruryoha ruraryoha kandi ashatse ko rubiha rurabiha rero no kuvuga ngo mwico gihe dufatiye ko ico gikorwa kose ivyo vyengene biryoshe uko wanashaka ariko ico wanashaka ni na resultat yiba byabereye ni y'ibindi biba byabaye mu rugo no kuvuga yuko rero umukenyezi nawe iyo byagenze neza aba yumva nyene aruhutse akumva ko aruhutse si hari ndiko ndagusigura kakajuru gato bibiri yitubwira muri bibiri ntibavuga ngo twagumye mu bashakashatsi gusa rero no kuvuga ko umukenyezi iyo ashatse ko urugo ruryoha nico gituma na Bible ivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe n'amaboko yiwe igipfu naco karusambuza y'amaboko nyene no kuvuga ngo abagabo ingene bameze baranyumva nibashaka baze ariko baradutugera ni na benshi badukurikira yego abagabo mu bisanzwe bimere kujya kwa bana bigavuga ngo umugore ameze nk'umwana wo kubesha bameze kujya kwa bana kubera iki no kuvuga ngo umugore abakwiye kwifata kujya ku muvyeyi w'umugabo wiwe abakwiye kwifata nka hinabukwe no kuvuga ngo nico gituma kenshi uzagusanga bavuga ngo umukazana ahagurukira inabukwe vyanditse muri Bibiliya nyene muri Mika igice ca 5 ku murongo wa 6 ku cyohora igice cy'indwi ku murongo wa 6 no kuvuga ko iyo umumama urabona umumama n'umuhungu wiwe kenshi usanga baruko nibavyita complexe de deep rero iyo uzanye umugore akenshi wa muvyi abona ko atransfer umwana wiwe ku yundi mugore mugenzi we abagore hano bakunda kunanirirwa nuko batamenya rosokre ya mbere ariko kubaho baroke kugira abagenzi bahina bukwe kugira ngo bamenye mbega umuhungu wiwe ameze gute akunda iki yankiki no kuvuga ko umugore wese ashobora gufata umuhungu wiwe nkuko nabukwe yamufata uwo vraiment ategeza kugira kakajuru kandi gato kuko uwo muhungu ikintu gihaba amukunda rwa rukundo hafi yari mu yakunda mama wiwe hashaza kuba bifu kubera iki haza bifu kubera ko rwa rukundo rwari kwa mama wawe rwimutse rwagiye waronse undi muvyeyi no kuvuga ufise umugore ukamwita ko ari mama wawe agufashe neza kumwita mama wawe naco biba vyinshi okay hanyuma no kuvuga ngo ikintu kiba gihari rero burya abavyeyi barubaha abana babo sinzi kurabibona igituma nuko nk'umugabo benshi barakunda kutabimenya umugabo nico gituma ntibibereye kuza kumubaza ngo mbega dufungura iki mbega ntegura iki umunsi mama wawe igeza kubaza ngo ngo ndagutegurira iki wasanga byahi umugabo araryoherwa no kuba afunguye ibintu surprise atazi ibyo ari byo cyane maje ngo ndagutegurira iki navyo naba ngifunguye yaje njya kwa mama nitiri no kuvuga ngo biratandukanye rero no kuvuga ko abagabo barakunda utuntu tw'udu surprise apana ivyo wonya ngo urumva ngo duteke kuno munsi deja we mu mutwe bashizemo yuko baza gucumba ubugari bw'ibigori bace bagushira ko nduharage n'ikini biri mu mutwe biza gusha wahaza bega Reni hari abantu bariko baradukurikirana baba bashaka kumenya ibyo byose wadondaguye biraheza bigafira ntivyari bwahera yego ntaco bandanye urazana bipfira muri rya jambo rivuga muri Bibiliya ngo abantu banje bishwe no kutamenya no kuvuga ko hariho ibintu
twataye nk'imico hari ibintu twirengagiza basokuru babayemwo tubona umengo n'uburofa ntibyagutse ntibyagutse urabona nk'akarorero duhereye kera nk'umwana w'umukobwa dufate agiye kuramutsa abavyara we cyangwa agiye kuramukanya ahandi hantu avuyeyo no kuvuga ngo nta burenganzira afite bwo kwinjira mu nzu batamusuzuma kumusuzuma gute mama wiwe atuze kumusuzuma karaho atavyeyo no agakura impuzu tijaho agakura impuzu akagusuzuma wose ko atavyo badabanganije mugabo no musi haragenda akazogaruka indwi zibiri ziheze cyangwa akazogaruka n'imisi 3 yetse nyina we ntaze niyo yagiye no gusezera ntiyasezeye ugasanga yijareye n'umusore runaka bagaparanganya ibintu akaza agashikira ngaho haheze indwi zibiri kubera ko ibi bintu byo kuba mu busambanyi ngo bari mu rukundo bagacaje mu byo gusambana biri mu bintu bituma urukundo rupfa nabyo nyene kwa rukundo rapfuye aciye afatana n'ubundi ubuzima ni bwabo ni nyene afatanye n'ubundi ubuzima ni bwabo ni nyene ugiye kurongorwa wahuye n'abagabo barenge 40 none bizokunda ko ushobora kubana n'umugabo umwe rudende oya ntibizoba bigukunda hari abo mwahuye bakubwira ati tuzi ukuboko ahandi akakubwira ati tuzi ukuguru undi akubwira ati tuzi agasakana hanyuma ucubura n'ubundi muntu akubwira ati wewe nawe ukugumira nk'uri kwidarapo cyane cyo bintwaye none umuntu muzubaka kweli bitangura kwibuka ro bamwe bakera batesheje cyangwa kwandika ka message ngo reka shushu kurongorwa ntibisigura guhebana nene waroheje gusambuka se aho gwagiye kumbaza aho bipfira mu ntago hajya urugo mu bisanzwe rupfira mu bujene bw'umuntu mugitangura uwe mu bujene ingene yakuze imico n'imigenzo yakuriyemo tukiraho nyine hari ikibazo nje ngira mbaze ariko uraza kumbabarira bivaye nuko nyine usanzwe warabyize uraza kunsigurira naco hari umugenzi twigeze gukurana araja muri fiançailles irabandanya n'umukobwa nta kintu nakimwe bigeze bagira bakiri muri fiançailles muri bo baguma babeshanya yuko bose ari amasuki umugabo ararongora umwigeme amaze kurongora umwigeme acasanga umwigeme yaramaze gukina mamacha mikare hiyo nguyo mu rugo arena roturu mbene arena roturu arena roturu na fazare yo gukura amabaraje hariya umugabo acasira mu nzu asanga umugore nuko yaramaze gukina mamacha mikare yiwe mweze gisabo yigene yego ugo rugo gushika nubu ni ibibazo nk'abo bantu bobahanura iki no kuvuga ikintu gihari burya urugo nivyo kahise ku muntu karashobora kwafecta urugo bivanye n'ivyo yabaye mu kubijyanye n'ivyo by'amabanga yabo batana cyane cyane mugabo uyo ikimena kubwira ko ingo nyinshi zubakiye ku binyoma nico urumva cabashikiye mugabo nyimba byarashitse ikintu cya mbere akwiye kumenya nuko ari mwisi isi nayo turimwo na hantu duca umwanya mutoyi tugaca turengana mbega iyo aza kumusanga ari sugi uno musi we byari kumufasha iki mu rugo rwe byari kuba bimufasha iki ndico kibazo naje nakiri nyuma nasaze nyime birasigurise ibintu byose ni mu mutwe uzi gituma umugabo yarongoye umukobwa w'isugi abagabo barongoye abakobwa b'amasugi afise ingeso yo kumuca inyuma ntashobora kureka kumuca inyuma ahubwo nibo baca inyuma ronya gucebwa inyuma kubera iki abakobwa b'amasugi bafise utuntu twabo babamwo twaguza gusanga bafise utuntu twabo two kugara kandi ni vyiza sivyo barafise utuntu twabo two kuvuga nabi buga ntwabwe badakoresha umukobwa w'isugi ngo ni ikintu cyoroshe abari shavu baba bafise cyane ikasi shavu ni muri bo kubera ameze nk'umuntu afise irigi ahantu avuga ati uwo muhimbiri yonyegera ahava amenera irigi yaca yiyubara mu buryo bwose rero no kuvuga barafise n'utundi tuntu twabo rero two kuba badashaka nk'ibitiko turavuga yumvise cyo avuga ati yo mihimbiri narwo ivyo bisutwa uru ntashaka no kuvyumva mugabo byari byiza yuko nabo bamenya theory omwe kubera iki ndabwira ko umugabo yatwaye umukobwa akirisugi ashobora kumuca inyuma kubera iki kubera ko naha mushikanye agashika mu gitanda abushikanye mu gitanda ntaca mu presence no kuvuga wewe yabaye n'umukinyi akomeye hanyuma uri kwagukina kwiwe aciye ahura n'iki arabuze uho bashobora gukina ni nka ari karifurasha mu kibuga wenyine sanze kibuga ari wenyine tereni wenyine ariko ariruka none gasha wewe bamenyere gukina muri Real Madrid ugasanga baguteretse nk'ahantu nko muri tele ya wenyine bigakunda tumurondera yandi timu basakomeye uvuga ati reka tuje guhura nazo niba wandi zo gusanga basha bagenda bakabasiga ngaho bakagenda ubugasanga wari bungabunze ushika mu rugo mugabo kuva muri rwa rugo mwe wibungabungako uci usanga bakudekoneye kubera iki ntacyo watwaye ntacyo uri kuramara erega kajya kantu ko kwihagarara ko kagumamwe
nigahera ngo nuko yamaze kurushikamwe kika tukiraho nyine mbega ku bantu bubakanye uwo mugore ko ndakubwira ni ukuvuga ngo ibintu byose ni mu mutwe ko byashitse rero navyakira hama igisigaye babane nibabana rero no kuvuga ngo twe rero naho twapfiriye rega abantu benshi nga mu Burundi aza kubaka kubera iki kubera igitsina mugabo ugiye kuraba abanyabura ingene bubakana kubera imigambi nico gituma bakubwira ngo mariage ntavuga mariage igaragara bavuga projet de mariage n'umugambi kandi cyitwa umugambi cyose kiba kirimo amafaranga baravugana nk'ubu umugabo arabaza umukobwa ati ushoboye iki umuhungu nawe ati je nishoboye ibi nawe ushoboye iki aho ni hanze mugaca mufatanya imigambi bavuga ngo hanze ho ngo bagirana amakontra ngo biki nibiki hari amakontra ndetse arana bagumana kubera iki kubera bakoranye neza iwacu natwe tukagira iki rero hino twebwe urumva nti umengo ni igitsina cyo twara kubaka umva turongora nyine dukurikiye ibyo umengo bakurikira igitsina mugabo abandi bakurikira iki imigambi mu mutwe hino nabo bakurikira iki amatahe ntumva cyo bakurikira amamari y'abantu nyine baba bararondeye amamari ivyo vy'imari byo baragira mbona abantu bariko baraca kenge ngaho mu Burundi barakwemera yuko wandikisha ko uwo mugiye kubana imari yawe mutayisangiye mugiye gutangura azero biyako bifema babemera ga ufise nabyo biba byanditswe kuri indi bikuri wewe nyene murabisinyira muri leta civile mbere yo gusinya gusa no murabivuga nico gituma nakubwiye benshi bagenda gusa ari sije muri harageze ofe turumva bakaba muri ivyo mugabo ntibigere bakoresha mind ahantu benshi bona bimenya ndazi ko benshi botangura benshi ntibosubira kuza baragira ngo ngibiki nibi ngo bahita civile ngibiki nibi mbega biremewe yuko tuvuge nk'ububakanye n'umufasoni wawe biremewe yuko umubwira ibyo ubufise nawe akakubwira ibyo abafise mu bisanzwe nico nako nakubwira mu gihe mwemeye ko mushira hamwe wewe ibyo ufise wanyu ibyo wari ufise ukiri wanyu nk'umukobwa mutavyandikishije muba mubisangiye nawe ibyo gusanganye mutavyandikishije muba mubisangiye kandi ni vyiza kuko Bibiliya yonyene tubwira ngo aba bantu babaye umubiri umwe muri Matayo biranditsemwo mu gihe mubaye umwe rero musangiye byose muriko mushinga umuryango muriko murondera ineza y'abana banyu ni ukuvuga ko mu bisanzwe niyo mugenda kuburana bagira ngo vy'ama divorce ugasanga abantu babashuje kini mufise abana ivyo mwarondera babiri by'abana ntibyo bari by'iwanyu ntumva ari birebire tuje rero ku umuce wundi ugira kabiri werekeye rero zango ziriko zigomba kwiyubaka kuri gwagwaruka rugomba kuzogira mariage mbega go guruhanuye iki icyambere nuko batotwagwa n'ibishobisho mu guhitamwo hanyuma ndakunda gushiramo akantu ko gusenga Imana mu gusenga badakoresheje ibishobisho uko birenge ubwayo uravuga ati mugenda n'ubwenge rero no kuvuga ko nk'umusore abakwiye kwitondera umukobwa bagiye kubana kubera ko ngahi wacu mubana ibihe byanyu ubuzima bwanyu bwose nico ndimo gusanga niyo hagize nk'ibihe bitameze neza ugasanga umwe aragiye undi akagenda kumbure imbere ko musubira musanga abantu bavuga amajambo menshi kubera iki uwo muco dufise mubazo muri ibintu bisanzwe rero hanyuma no kuvuga ikindi kintu bakwiye kuraba abasore barakwiye kurondera amafaranga ntiwiruke kubaka utarondera amafaranga bareke ibyo bintu by'ibishobisho ngo Imana izobikora yonyene ivuga ati nzohezagira ibikorwa by'intoke zanyu wirirwa mu nzu ntaco hereza amaboko nta na effort uri kuragira iki kintu barakunda guca batangura kuza baranuka ngo imitayi umutaba mbere n'ingamu na mu mutwe ukabanza ukiyumvira imbere ko wimvira kuja mu rukundo ukabanza ukarondera amafaranga burya aha iwacu ngaha mu iki gihugu nasanze n'abakobwa bake bakunda ibi byo gukunda vy'ama emotion benshi bakunda icyo umuntu abafise reka tureke base by'inkundo by'abahungu n'abakobwa la majority y'abantu uza gusanga avuga ngo ujya ngo n'umugenzi w'ikindi kiniki ugiye ukazungurusha ubwenge buke uza gusanga ari ikintu rero mugabo no kuvuga ngo hariho abakisi navuze ko ari bose benshi mu byo biharaje ariko la majority uza gusanga hari utuntu baharurako ujya mukobwa afise iki uriya muhungu afise iki urumva buke ugasanga rero ibyo nk'iyo bishitse ugaca usanga baragiye murabanye bya bintu ugaca usanga petete biraheze cyangwa ugasanga nivyo wiyumvira ntibiriho usanga ucyugira nk'ikibazo cyo kuba nk'abastare barongoye abafana umusare yarongoye umufana n'ingorane gute mu bisanzwe umufana ibanga ry'umufana sinzi uzurabe hari umwanditsi yavuze ngo iyo uriko urarondera kumenyekana wiyafisha ahantu hose
ariko iyo umuntu amaze kumenyekana yinyegeza bose kubera iki rimwe abafana ingene bameze amaze kuba umufana wabo hanyuma agaca kumenyera mu bafana bavuyemo nivyo nkunda kubwira aba star b'abaririmbyi cyangwa aba star b'abakinyi cyangwa n'ikindi biki utomboye nabi ugasambana n'umufana wawe ntasubira kugufana cakumenyera kuko aca kumenyera deje namaze kumenyera bice bigenda gute bigeze kuvuga ngo harongo mu stanter yigeze ngo kuba akaroro batanga ngo mu stanter yigeze kuba yabira ngo umutwakaza araho ari mu nama aracavuga ati ari ingingo ati abantu mwese muteza kuheba ibi nibi uwo mutwara ngo none sheri ngo je sindimwe ngwiyo je ntibindaba urumva nta kirimo kubera iki nasubira kumubaka ameze urumva fanatisme ni birebire rero nako ndavuga ati amurongoye ho umva ko imisi igenda irahera niko agenda aramumenyera uko agenda amumenyera ubwa mbere amuzi ari kuri stage yatoye uduhuzu kwa Oscar Fashion aramuzi ari ahana hari yakose imodokari aramuzi muri ubuzima ngende mu bitango ni fake life sirago urumva mugabo cyo usanga namaze ntamuzi agiye muri twaleta twayicupa ntamuzi ariko arahirira yasamye ntamuzi afise ingonera no kuvuga ngo amaze kubimenya ivyo byose acavuga ati uyu ni wa wundi cyane twekare hari aba star twabona tukavuga ati abantu barakazeza kuri televiziyo mugo maze kubabona amaso mu yandi kavuga ati na hama ikindi naco nuko rero ibintu by'abafana hari ukuntu barafise ukuntu iyo amaze kukumenya canka akaronka na nimero yawe hari akantu ashobora kugira nkaho umengo ashaka kwerekana yuko wewe uri hasi wewe nawe ari hejuru ibirakunda kwicara rero cyane cyane rero ubucuti buri hagati y'abafana nabo bafana yes nuko mu minsi ishize barasohoye icegeranyo kivuga kungo zagize ama divorce bavuze yuko ingo zirenga ibihumbi mu gisagara gusa mu Burundi bwose bavuze ingo zirenga ibihumbi 240 zaradepoje divorce izindi zaramaze gutandukana biga nawe ufise mu buzobere ibyo bintu biva kuki biga bavuze zari nkeya kubera ko no kuvuga ko hari izibera indani mu nzu hari abatinya ati none nk'ubu byoca bigenda gute abantu bovuga iki mbega jewe nkanaka mbega jewe ariko ragenda kubwire na majority y'ingo zirarusha hari abo tubona benshi bafise n'abagore bagira kabiri cyane bafise abagabo bagira kabiri mugo nabo barusha no kuvuga icyo bivako ni bimwe nakubwira byo kutamenya burya umuntu iyo yubatse abadeja abamaze kuba inscrit mu muryango w'abakozi b'Imana we wubatse no kuvuga menya ko direct muri kwakorera Imana kubera ko Imana niyo yatanguje programme y'ubukwe bwa mbere Kanani bwabere ni Kanani ni Kana no kuvuga ubwo bukwe rero amaze siwe yabuhezagiye mugabo ariko yarapambanye kugira ngo ashobore kuronka abantu bivuye kuri mama wiwe ndagenda kube ko uwo mugambi w'ubukwe watangujwe n'Imana ubwayo hanyuma hamande yaho Imana kugira ngo ireme umuntu yifashisha umugabo n'umugore ikoresheje bya bikoresho byayo yabaha ishira ahantu mu bwigobeko nibaza ko ari ahantu hambere hinyegeje nubwo bakunda guca baza barabisokora bakoresha ko bishaki no kuvuga ko ivyo byose iyo migambi yose ugiye kuraba urugo twovuga ko asampurusa abantu bagize urugo arabakozi b'Imana pourquoi pas abana b'Imana rero umuntu wese afitaniye ubucuti n'Imana shetani ramugwanya icyo bakabaho bakizi ko shetani tegerezwa kubagwanya uko biba kose irabagwanya shetani wose inzoka muzohura shetani ni babandi mbere wanashaka n'abagenzi bawe nagenda kubera ko ishatse iraca muri mama wawe ishatse iraca muri papa wawe iraca mu mugenzi wawe pamfe iraca no guca mu mugabo wawe nyene mwabaye cyangwa aca mu mugore wawe nyene mwabaye kugira gusa ngo wa munezero twahera ko kakaje gatowe ni kaveho rero no kuvuga ngo ibi byose shetani maze kuba ibigwanya no kuvuga ngo ayo ma divorce na shetangura kuboneka none hari abantu bagira divorce batabana hari abantu babana batakundanye none wewe wibaza ko bihinduka bivuye kuki uza gusanga abantu benshi nk'ubu ubabaje rega nta nabashika amasana bakabaza ati none vy'ukuri mufiki
bakabura icyo bapfa abura ico bapfa akaca yifondera. Hariho amakosa abiri akunze kuboneka mu bantu iyo bavanye bavuga, hariho gutangirwa neza. Ico cyo nta mukenyezi n'umwe azova mu rugo, ni bake azova mu rugo ntavuga ico, no kutabirwa neza no gukubita. niyo makosa gusa Benshi rero uza gusanga niyo bagiye mu ayo masentare nivyo bagenda bavuga. Ikibazo rero kizaguruka kigaruka ngaho nyene, kubera iki uza gusanga wenyene hari gihe bicara bakibaza ati none vy'ukuri cyo mugabo wanje dupfiki, cyo mugore wanje cyo mugore wanje dupfiki. Ndafise kayi umuntu yasuranye n'umugore bamaze imyaka 15 batabana. Ndafise kayi umuntu yamaze imyaka baragenda no muri divorce no muri etat civil barasinyura, barasubira barabana ubanye bidaciye mu mategeko. Rega basubiye kubana ho biremera ko bagira mariage none side kunye no bujya ni mu divorce nakabanye no mu divorce naka ko bavuga hagenda mugasura mugasinya mushaka. Gusa mbo novuga yuko hakuru burya ibintu byose bifatiye ku migambi y'Imana Shetani tigeze kubigwanya uko biba kose. None iyo umuntu yitwa Yobu yari mugenzi cyane w'Imana, nta kasembwa yari afise, nta kintu na kimwe, mugabo Shetani yari yarangije arateseka mwisi. Kandi Imana nyene yavuze rekere Shetani kirahariza Imana. Imana ivuga ati wabonye ngene ujya musaza Yobu anyubaha, tireka shaka kubakora mu hayirane, ati reka jewe ndakore ko bari kubera ari ryarara. Imana ati genda umwaka y'amafaranga yose, umwaka ivyo afise byose urako atabandanye nyubaha. Hari ibintu rero biba nukuvuga nico navuze ati ikintu gihari ibintu nk'ivyo bishitse, ico nkunda guhanura abantu baze baravuga amajambo make, sivyo bahanure ibi amajambo make, babwire abo bantu amajambo make babaremeshe gusa. Mugo kuvuga ngo yangu urumvuga mukabo wawe ni imbwa, ujya mugore wawe ni gishushungwe iki, babihore kuko ejo cenye yeje bagasubirana. Wewe nyene nta mahoro zo France natavye umubwira nta mahoro uronka. Kumawire gikosa nukuvuga ngo ivyo biri mu hariho agatabo nanditse gatonya ntaraheza kari mu bintu bita mu kintu bita nakise ibihe. Ibihe abantu bananirwamo, ibihe abantu baronkeramo. Ivyo bihe rero nukuvuga ngo iyo bishitse abantu kenshi bakunda kugotwa mu ingene bavyifatamo. Ugasanga nk'abavanye umugore agiye gusambana n'abandi ugasanga umugabo agiye gusambana iyo onya, umugabo urahagagira ko nuza gusubirana mwaranduye imigere ya sida bose, ugasanga mwaragwaye ama hepatite, ugasanga mwaragize hamwe no haca kurikira iki kwicuza. Shetani bayaheje indiri ya ico yiki. Muri mu bantu basanzwe bakira abantu benshi baje kugira ibintu by'ingo niko no byita. Rega mu birego wamubona biza imbere ni bihe birego shaka ndabivuga ngaho kuri televiziyo babwire rega nibyo biza kubafasha aba benshi bakora dukurikirana muri aka kanya. Nivyo rero ndakubwira akenshi uza gusanga akenshi bakunda kumbwira nk'abakenyezi abagabo babo ko baboregwa, amaze kuboregwa agaca yisinzirira hakora akazi mwijoro. Ugasanga nk'abagabo nabo abagabo mbwo kenshi bakunda kuvuga je ndafise na groupe zibiri, ndafise y'abagabo n'iy'abagore, bamwe ntibavanze. Mbwe y'abagabo ndashobora gushira mu inyigisho hakahera imisi 3-4 ata commentaire nimwe ndabona. Mugo y'abakenyezi nshizemo commentaire nshizemo gusa inyigisho nikabije gato insanga message 1100 inbox uya muri groupe nyene. Nukuvuga iki abagabo kuva kera bavuga baca umugani ngo amosozi y'umugabo atemba aja nico gituma usanga abagabo benshi arabamesha. Kuko ugiye kuri psychologique manaho si byiza kugutarika munda, ko gutarika munda ugatarura ibibotse. Ariko rero iyo hagize abagabo barinda bavuga akenshi ibibazo byabo za gusanga bwa ati byo umugore wanje ararenga ibigo, mugaje kubwira ko arenga ibigo ndica mu muti wiwe cyangwa ikibazo afise na wenyene. Kora majorite y'abagore barenga ibigo bafise abagabo badasobanukirwe ivy'amabanga yabubatse. Cyangwa ugasanga nyene hari n'abagore baboregwa nyene ugasanga barabideveri nyene bikanka yuko bihangana ahubwo atashe nyene nawe nyene ugasanga nta kivuyemwo. Erega ntivyoroshe kurangura amagabo base n'umuntu yanyoye nawe utanyoye mu bisanzwe. Sico umufuke we mu musegetera wewe saa 9 wewe. Nukuvuga ngo abagabo kenshi ntibakunze kuvuga mugabo abakenyezi vraiment basaza byinshi, umugabo wanje ntankunda, umugabo wanje araja mu bandi bagore, umugabo wanje ako kuja mu bandi bagore nikabura. Nibaza yuko nko muri 50 no kwakira nsanga 45
ako kantu bagashiramo ko abagabo babaja hanze kandi ugasanga ya mugabo no kugenda ntagenda twikeka niko mu bisanzwe niko baremye ubujije gusa utamubwiye aho giye kandi aho mubwira aho giye hari n'abakubinda bagatanga n'amamisi rega hari n'abashobora kuva hano ugasanga bavanye mugo azamba ngo je guzozora ndabira gusa bakwega kwikeka gusa kwikeka rero abakenzi barafite ikibazo cyane cyo kwikeka abagabo babo nk'ibi byo afise nk'umugabo w'umudandaza cyangwa ikimugo kenshi birashobora gutuma rero bamenye ko abandi twese bavuga yuko iyo umugabo umwikeka biri mu bintu bishobora kumutuma atangura gukora ikimwikeka ko kuko baragwaye akantu kavuga ngo no tuma nzira ikiri kuri abakenyezi naho abagabo bakunda kugira kuvuga bagiriza ugasanga nko yagize umugore w'igihe akamagiriza ubundi mugabo umenye yuko umugore iyo umugeze umugabo uri kumutera kumukunda gusura kumukunda uri kuramutuma rero amujeko numva ari atari mu nyuma bikaca bihera gute rero yataye umugabo yagiye kuwo wa mwagirije bikazohera gute akagenda nyine ari nk'ubunya nigeze kwakira mu ntara y'ibitoke yabwiye ko umugabo wiwe umugore wiwe amahera yaramugabanutse ku benshi usanga bakunda kubata kubera amahera bagabanutse cyangwa baheze ko nyene umugabo wiwe umugore we yaramutotse agenda ku wundi mugabo yaraheruka gupfakara kubera mbona udufaranga iki niki aramubwira ati umugabo wanje arantesa umugabo wanje wapi ko iyo umugore yashimye umugabo wundi muntu canke umusore atangura kuvuga amadefo yiwe n'abagabo niko kuza hanyuma no kuvuga ngo acajyayo babana umwaka n'amezi 3 amezi 15 ama mu nyuma wa mugabo nawe yaje ko udufaranga turamuherana cyahinda garuka ro kwa mugabo wiwe wa mbere bandiko nyuma ro acagenda kugira abatware kigiye umugore murabizi ko yagiye kuva kera ati rero ntiyindi ajaza ati none batware jewe hari ahantu yigeze afatira jewe ati barabivuze ko yari kuyu kandi ndavyo n'ibyo nawe zagahaye yema twari bamubaje ati none muri leta barigeze kuvuga yuko umugore wagiye oya barigeze umurondera ati ekaye rero yagiye kwize kishwi ibyo yajanye rero yabigarukanye subiza mu cupa no urumva babanyuko avuga ati yaragenda muri akavuga ati none y'urukundo ruzoparwa cyane ni wofuna mwiyumvisemo oya hari gihe bihera bivanye na cyane cyane n'abantu babanye amaze gutahura uri umuntu watahuye isi ko kwisi wacu rengana kuvuga ngo ikintu kiba gihari we gusugwana n'umuntu uko no magara yawe ibyo bindi byose byipasa mu isi cyane cyo kwitera umuti byose bishoboka ya ikintu gari gusa no kurwana n'amagara yawe ko ameze neza hari ikindi gihari mugahana amahoro hari ikindi gihari mugaca mukoresha ibiri yavuze ati genda munezero kandi nuko ikigano tubashimira bakiriho mu gusozera ni zihe manuro wotekerera imiryango uno munsi nkanonotekera ubwa mbere kamere ku bapapa papa ni serugo no kuvuga yuko n'umuntu aba ari ngaho ajeje ubuzima bw'urugo kugira ngo ntibishobore gutosekana kuvuga urugo rugizwe n'umugore Imana yarabahezagiye mu karonka n'abana ni sawa ibiri ngaho mu rugo byose no kuvuga ngo ukeneye raporo yavyo kugira ntagire ikintu kimwe gitosekana ina rugo nawe urumva ko abari waje kubira byose ni nka gestionnaire w'urugo rero ikintu gihari papa bakwiye kumenya yuko igisi turimwo tuyicamwo umwanya muto cyane rwose abapapa barazi ko kenshi nibo bakunda kuvuga ngo nibo bakare imbere y'abagore n'abagore benshi ngo barakunda kubaza abagabo ngo mbega ni wapfa ngo bana bazoba kugufi urumva warazi ko azosigara yenshi biko rero babifite mu mitwe kandi mu bana byo bumvikana kuko nibo bakora cyane amatere nibo bagenda kenshi nibo bakunda kuvuga ku matere ikindi nacyo rero nukuvuga yuko abapapa bakwiye kumenya ko umwanya dufite ku isi twere mutoyi ugashira mu twari mutoyi uko biri kose umaze gushira mu twari mutoyi rero nukuvuga byiroreze ibisese ngo bashaka gukurikirana umugore byari karigira ngo ari karakurikira ngo umugore ngo ibi mu message mu telefone yiwe nibabahe amahoro igihari gusa bagira ikintu bita ikiyaga bakominike muri ibyo biyago rero baza baragirana n'abagore baza barakebura gusa mukebuke badakara kubera abagabo kenshi usanga bafite akabazo ko kuba igiwe n'umugabo akumva kumenya ibintu byose ni ordre icambere cyangwa execution reclamation après rero no kuvuga yuko ibyo ntibiba bikenewe igihari gusa mukoroha bakiyorosha hanyuma igihari bakamenya ko bene umugore wabo
baje inama n'ingingo kubera ko no kuvuga ko umugore baba waratwaye si umumarayika ku bagore nabo reka mbere ngaho nyene akamenya ko umugabo yamutwaye atari umumarayika ni kuvuga umuntu atari umumarayika nta marayika naho bigeze kuza ngaha mu isi babonye amacucu baca bigumiramo kwe baca basanga batwawe rero ikintu gihari ukumenya ko umuntu mubana si umumarayika ariko ikintu gihari ni kiyago kugira ngo murabe ko mushobora kugarura ikintu bita ubuntu hama baharandire ikintu bita ubuntu koko abakenyezi bamenye inshingano zabo ko ari ukubaha umugabo naho yo bagendera mu gapusipusi umugabo naho yo bagendera urana yo bagenda bari kuba hasi afite umugore wiwe asaba ko yubahwa umugabo rero umwubashye ukumva ko wamubashye koko ukamenya ibyo yanka ukabiheba ibyo akunda ukabikora uno mugabo azogukunda gushika yaho wewe wibaza ati none jewe ubundi we mwisi cyangwa ndiwe mwijuru ni ukuvuga yuko rero icubahiro umugore aha umugabo wiwe nico gikwega urukundo kuri we no kuvuga rero yuko umugabo azi kubaha umugore azi kubaha neza umugabo wiwe ashobora kumufatira ku buryo abantu bose bagasamuha imiti